Turigerezo rya 11 Nyakanga 2019 sangwe ikaze bakunzi mwese muri kumurakurikirana makuru mu Kirundi ya Television Renaissance tugira duhere ku nkuru yagize imvugo zibibugwa nkoho kandi zicanishamwo abarundi zo zaranze ubutegetsi bw'u Burundi b'abarundi nako mu kwezi k'umunani guheze mu myerekano n'ibikorwa bitandukanye byatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD tubisanga mu cegeranyo c'urunani rw'abarundi b'intungane ubiko ni banza bimwe bidandariza mu isima yishiramwe Buseko vyarogawe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji bahogwa kuba barishingiye ibiciro biri hejuru ibizwi n'amategeko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'ubudandaji ubutegetsi nabo bwa Afrika y'Epfo barafise inguvu zo gutorera umuti kibazo c'ubwicanyi buriko buberayo hamwe bubishizemo ushake murakurikira murano makuru isiguro y'umuhinga mu vyo gutatura amatati bidaciye mu nguvu Nestor Bidadanure nayo genekezo rya 11 Nyakanga muri Leta Zunze za Amerika bibuka umunsi w'ibitero vyabaye umwaka wa 2001 bigizwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda inyuma y'iyo myaka 18 n'ubu harabagitanwa n'inkurikizi z'ivyo bitero murabikurikira mu mpera zano makuru reka nsubira ifizikaze Ndonge kuba ikaze murano makuru imvugo zibahugwanko kandi zicanishamo abarundi nizo zaranze abategetsi b'u Burundi mu kwezi k'umunani guheze mu myerekano n'ibikorwa byatunganijwe n'umugambwe ku butegetsi ivyo tubisanga mu cegeranyo c'urunani rw'abarundi b'intungane RCP mu mpfunyapfunyo Javeni bigira icegera c'urongoye ubwo runani abazwa no kugwaruka arigo ruriko rurakoreshwa muri ivyo bikorwa atakindi bigamije atari ugushikana Burundi mukaga tumukurikira Chaje tugakora amajambo yagiye ashikirizwa muri uwo mwanya kubera amajambo kenshi usanga amajambo atera ubwoba aha tuvuga cyane byekeye aho habaye imyerekano y'ugwaruka rw'imbonera kure aho bagize imyerekano gihugu cose bekane nguvu bafise aho uwo munsi wayo munsi wa kabaye akajya kuko gutera ubwoba cyane batavuga na leta cyane kandi n'abantu basanzwe batamuga mu CNDD nk'ugwaruka rundi n'indi migambwe cyane bagiye cyane bavuga bati amatora yageze none twamaze kuyatsinda hahagowe kwitambika imbere y'ayo matora yacu hamwe kandi byekeye aho habaye ico bise higanwa y'igihugu ridasanzwe aho habaye gwaruka gwatowe mu gihugu cose babiri ku ntara bagenda babigisha byo bisekase ku Burundi baciye ku bimenyetso ndanga gihugu aho bagenda babigisha basigurira ivyagiye bibera aho hantu aho rero cyatanga cyane gose mico gihe nuko hashika igihe wasanga abita bahinga ngo mu vyekeye gukunda igihugu canke mu byakahise bagenda bashikiza ibijanye n'ibyo twatuze muri kahise ku Burundi nkaho aho muvugizi umukuru w'igihugu Karegwa yavuze ati yavuze y'ubwoko bwavuye mu Burundi ukavuga ko yako avuga ajajura mwe ariko urabona yuko yako avuga ibintu ashaka kuvuga imvugo iteranye Barundi avuga yuko abahutu bavuye batutse abatwa byavuye afatiye ku mavuga mva amazina yayo majambo ariko tonye yuko menga yashaka kwerekana yuko hariho inzigo y'akazirikira yo bafise mu vyeke kahise ko Burundi ikintu tweze ku 8 cyako kanjane byekeye habaye imisi yo gusenga umukuru w'igihugu yasengiye imyaka ine amaze ngo umukuru w'igihugu aho yagiye ashikiza amajambo aho nyene adahumuriza abarundi aho yavuga yuko uyu munsi abantu batari batemera Imana bagiye kwibonerako yashije kandi yuko yatanze n'ibyatavye benshi aho yemeje yuko yabaye mu ntara babanza imyaka 3 kandi imyaka 3 imaze atega imitego Uva yuko umunsi yageneye yuko rero serahemiza makunga yarabura ariko byukoresha ko byabonetse yemje ko nyine yamaze imyaka 3 mu ntara y'ubanza kandi atega imitego mu ntara y'ubanza Gervais nibigira icegera c'urongo y'ugo runani rw'abarundi b'intungane asaba leta y'u Burundi guhana abo bose bariko bakwiragiza amajambo acanishamo abarundi agasaba na karere ka Afrika y'ubuseruko ukurikiranira hafi iriko bera mu Burundi na cyane cyane muri kino gihe hariko hategurwa amatora mu 2020
dusaba yuko hoba cyane kutitiranya ivya politike n'ivya kahise. Tusaba kandi yuko hoba guhana abantu bashikiriza amajambo acanishamwo abarundi kandi abiba inzankanyo. Tabonye kandi cyane cyo twasaba kandi no kwinda ugwaruka kushira muri ibi bintu byo kuzabateranya hagati y'ugwaruka n'urundi. Ubu rero bugeze n'ikiri kora mwanye yuko muri iyo myekano y'ugwaruka haje mu gwaruka abana bakiri batoyi bafite hagati y'imyaka 3 imyaka 13 mvuga yuko uyu munsi bako barigisha ibintu kandi zo babikwegera ugwaruka gwejo ariko urundi bwejo. Usaba yuko akarere ko kosora kabyura ibiganiro tone yuko amatora wateguye umunsi amatora yituse amatora azozana amahoro mu Burundi kubera babona yuko amajambo akoreshwa amajambo y'iterabwoba hasaba yuko kandi akarere ko yatubya sindabibazo kubera ejo nibyayangara mu Burundi nandi bazokubera azovuga ati byabaye mubona kandi mu bisanzwe akarere niko gateze kuraba yuko uburundi buri mu nzira nziza cyane mu by'amatora kubera amazi yuko amatora mu Burundi yambazana karambaraye. Tuanaye n'amakuru twabateguriye mukuru w'amashinga amateka Pascal Nyabenda yarakiriye userukira igihugu cy'u Buholandi mu Burundi kuri uyu wa kabiri. Bimwe mu vyo baganiriye harimo ikibazo c'amatora ariko arategurwa mu mwaka wa 2020. Alexis Badianda yimbaze avugira inama nshinga amateka yamesheje ko umukuru w'inama nshinga amateka yasiguriye userukira igihugu cy'u Buholandi ko amatora azotunganywa atafashanyo yo hanze nimwe ikoreshejwe mu gihe ico gihugu cariko gisaba ko coterera muri ayo matora. Uyo rero serukira ico gihugu cy'u Buholandi amaze umwaka ashize hano mu gihugu cacu hanyuma akaba yaraje kugira ngo yimenyekanishe ko urinya ko mukuru n'amashinga amateka n'abagize ibiro by'amashinga amateka hanyuma ace anababwira n'ivyo n'imigambi mwimwe Buholandi bwo butekanya akurangura muri kino gihe hano mu gihugu cy'u Burundi. Baciye rero hirya no hino ibijanye n'imigenderanire musanzwe muzi ko ibihugu by'ubumwe bwa Buraya bisa ni byafatiye ingingo ibihano u Burundi aho rero narya igihugu cy'u Buholandi kiri muri uwo muryango wojya serukira ico gihugu akaba yagize ati turiko turaraba ukuntu ibijanye no gusubira kunagura imigenderanire no gufashanya hagati y'ibyo bihugu yoba kugira ngo byose ari zaba ari nk'ibibazo bihari bihere. Yanashatse rero kumenya kubijanye n'amatora uko biri byifashe aho nyakubahwa cyane yamubwiye ati ibijanye n'amatora biriko bigenda neza imyiteguro iraremvye ubu ntitukinarindiriye nuko tuzokoresha uburyo buvuye hanze turumva ko ari ibintu bihimbaye kuko ari amatora azotandukanye n'ayandi ico yise election historique hanyuma ku ruhande rwo Buholandi rwo rukaba rwari rwifuza yuko gushigikira nyakubahwa cyane rero akaba yabwiye ko hanini ahubwo abanyamahanga boza bakurikiranira hafi gusa ibijanye n'ayo matora kugira ngo bonyene bazibibonere neza yuko nkuko byamenyeshejwe na nyicobero mukuru w'igihugu amatora azogenda neza koko amatora azogenda neza cyane. Amakuru twateguye abandanya bubiko nibibanza bimwe bidandarizamo isima y'ishiramwe Buseko byarugawe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kubahora kuba barishingiye ibiciro biri hejuru y'ibizwi n'amategeko. Umushikiranganje w'ubudandaji Jean-Marie Niyokindi asigura ko umufuko umwe w'isima ya Buseko utategerezwa kurenza amafaranga ibihumbi 24,500 y'amafaranga y'amarundi. Tumukurikire. Twasanze umufuko w'isima wahora ugugwa amafaranga ibihumbi 24,500 amahera y'amarundi usigaye ugugwa hagati y'ibihumbi 28 n'ibihumbi 31. Ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingezi bwaciye bufata ingingo zo guhasha abo badandaza bafashe ingendo igayitse yo kugunga abene gihugu. Izo nazo nizi zikurikira: kugara amamangazini yabo hamwe n'amadepo, kubaca amande, eka mbere nihaboneka abaguma bica amatwi tuzobashengeza imbere y'ubutungane.
mu ntumbero yo gufasha ubushikiranganje kugira bushobore gukurikirana neza urudandazwa ku masoko, twagomba dusabe ihinguriro Buseko ikana yandi mahinguriro kuja baratanga buri kwezi ibiharuro bijanye n'umwimbu wabo n'ibiciro bagurishako. Twagomba rero gutera kamo n'abarundi bose na cane cane abaguzi kutubera ijisho mu kudoma ko urutoki umudandaza wese azogurisha ku giciro c'umurengera canke adandaza ibidandazwa vyataye igihe canke bidakwije akaranga. Umushikiranganje udandaza Jean-Marie Niyokindi aragabisha kandi abadandaza banako bagurisha umunyu bita chumvi mawe na chumvi nzuri ituruka mu gihugu ca Tanzania. Ubwoko bw'iyo myunyu bukaba budafise icyunyunyu bita iode. Umushikiranganje akongera akamenyesha ko iyo myunyu yinjira mu misho mu gihugu c'u Burundi. Hariho iyindi myunyu yitwa chumvi mawe, chumvi safi, chumvi nzuri, kwizina womenga ni myiza, nayo nyene iva mu gihugu ca Tanzania, ni imyunyu imeze nk'utubuye, hanyuma ishitse mu Burundi barayihingura, bakayishira mu mifuko myiza yanditse ko umunyu wahinguriwe mu Burundi, ngo ni made in Burundi. Hakajako n'ikimenyesho ca societe y'Tanzania ngo hama bagaca bawita umusyano. Byaragaragaye ko uwo munyu udakwije kwa rugero twari twavuze gwa iode, kandi ari wo cane cane abene gihugu benshi ngaha mu Burundi bihereza. Abahinga bacu bo mu gisata kirangura gicungera akaranga k'ibidandazwa BBN, ibipimo batoye vyarerekanye neza ko umunyu udandazwa muri ayo masoko ubuze cyangwa udakwije, eka mbere hari naho usanga urengeje cyane urugero rwa cacunyunyu iode. Ikindi nuko twaronse amakuru yuko uwo munyu mwinshi winjira uciye mu rufuri, cyane cyane ku rubibe Burundi buhana na Tanzania, mu buseruko hamwe no mu bumanuko bushira ubuseruko. Nenabwiye mucamakezano makuru bwicanyi buriko ubera muri Afrika y'Epfo ngo buriko butesha urubwa ico gihugu. Umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu Nestor Bidadanure avuga ko ico gihugu kihahombera ibitari bike na cane cane kubijanye n'ubutunzi. Akabona ko rero ubutegetsi bufise inguvu zo gutorera umuti ico kibazo bubishizemwo ubushake. Tumukurikire. Ingaruka yavyo nuko nk'abantu bo hanze bazana amafaranga ari kapito mu gihugu, batanga kuvuga bati kino gihugu ntikiri stable, abatwara birabagora cyane kuzana amahoro, bagace bibaza ko badashobora kubaho neza muri Afrika yo hepfo. Birashobora kugira ingaruka mbi kuvyerekeye economy, kuvyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Iyi ni ingaruka mbi nuko Afrique du Sud, ibihugu byinshi bya Afrika no mu isi bitangwe kubona yuko abatwaye ubu byabananiye, uko Afrique du Sud yari yabereye akarorero cyane ibindi bihugu bya Afrika no mu isi, bakavuga yuko abatwaye ubu byabananiye. Hanyuma ivyo rero biragira ingaruka mbi ku ngene Afrika ibona Afrique du Sud, ku ngene amakungu abona Afrique du Sud, kandi n'ivyo nyene ngira mwarabonye nko muri Nigeria ingene aba Sud Africain bagize ingorane, abanyagihugu bakarengera ku muduga wa ambassade bagatangura kubatera. Numva rero ivyo ariko bira muri Afrique du Sud bishobora kugira ingaruka mbi, kandi bishobora kubesha abantu batari conscient, batabona neza, badafise ubuntu n'ubutwari n'ubwenge, bakibaza yuko mu Sud Africa wese ari mubi yabwiza kurwanywa. Urumva nizo n'ingaruka mbi zishobora gushikira ico gihugu. Ako kahise mwari muvuze ubwo nikajanye n'ingene ANC yagwanije apartheid, bikerekana yuko n'ubu ngira ngo abatwara babishatse mboshobora kuhasha kandi bagatorera inyishu ico kibazo. Yego, ico bita
gushaka kugira ishaka ubutwari aho niho burya icyo bita leadership abatwara ibihugu abaje imbere y'abandi batanira ANC irafise uburyo bwo guhagarika ubwo bwicanyi irabufise ibishatse irabishobora ariko niyashaka kuvuga yuko hari bamwe muri ANC bashatse kuvuga bati ikibazo cya Afrique du Sud n'abanyamahanga aho rero bizosha bigira ingaruka mbi harashobora kuba ubwicanyi harashobora kandi gutuma n'abantu muri ANC basubiranamwo ko hari abantu benshi babaye cyane ko birashika kandi batavyemera kandi bibaza yuko abatwaye Afrique du Sud batariko barakora ibikenewe kugira bahagarika ubwo bwicanyi. Imbere gusozera ano makuru igerekezo rya 11 Nyakanga muri Leta Zumwe za Amerika bibuka umunsi mubi w'ibitero vyabaye umwaka wa 2001 ico gihe abantu barenga 3000 akaba aribo bahasize ubuzima bahitanywe n'ivyo bitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda wari ufashwe mu mugongo n'aba Taliban bari ku butegetsi ico gihe mu gihugu ca Afghanistan. Inyuma rero iyo myaka 18 n'ubu harabagitanwa ni inkurikizi z'ivyo bitero. Idonido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Hari ku munsi wa kabiri genekezo ya 11 Nyakanga umwaka wa 2001 aho ibitero vyabihevye vyakora ku mutima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe cy'isaha 2:46 zo mu gatondo ni indege yo mu bwoko bwa Boeing amajana 37 yanyurujwe n'abihevye yaseka inyubako ya World Trade Center. Inyuma y'iminota mikeya gusa inyubako nk'iyo yari mu manuko bwa New York nayo yarasetswe n'iyindi ndege. Inyuma y'amasaha adashika abiri aho izo nyubako z'igitangaza zaranga igisagara ca New York hasigaye umunyota n'imivyimba y'abantu. Indege ya gatatu yarasetse inyubako ya Pentagon yari mu bushikiranganji bwo kwivuna basi mu gisagara ca Washington. Indege ya kane nayo yarakorowe muri leta ya Pennsylvania ahitwa Shanksville irikije nayo mu gisagara ca Washington. Ivyo bitero vyahitanye abantu bashaka 3,000 abarenga 3,000 barakomereka. Ikibabaje gusumba nuko nubu hakiriho abantu bagipfa kubera ivyo bitero. Igisagara ca New York cyacarangwamwe abantu bagwara cancer be n'ingwara zo guhema zifata nk'amahaha bivuye kuvyuka vyamaze amahinga bitwikiriye umanuko bw'isagara ca Manhattan igihe haba ivyo bitero. Icigwa cakozwe mu mwaka wa 2011 cerekana ko mu bantu ibihumbi n'ibihumbi batabaye kugira uwo muri ruzime benshi muri bafite ibimenyetso bigaragaza ko bashobora kugwara cancer. Eka n'abandi bantu basanzwe baba muri ico gisagara ico gihe bari mu babangamiwe. Muri abo ibihumbi 13 biramaze gupimwa ingwara ya cancer nkuko vyerekanwa n'ibiharuro vyatanzwe na WTC Health Program umugambi w'igihugu jeje kuvuza abacitse ku icumu. Hariho n'izindi ngwaro bariho ziriko ziribonekeza. Aha twavuga ingwara ya cancer y'urukoba y'amabere hamwe na cancer ya prostate. Iyi tariki ishitse muri kino gihe ibiganiro hagati ya Donald Trump arongoye Amerika n'abataliba biherutse guhagarara. Kuri uwa kabiri abataliba batangaje ko intambara zigiye kubandanya muri Afghanistan niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabandanya ibiganiro kugira bakora abasoda bazo bari muri Afghanistan. Imiryango yabuze abayo muri ivyo bitero yari yatumiwe mu kibanza ciratiro citiriwe kwibuka wa 11 Nyakanga. Ivyo kwibuka muri ico kibanza bikazobandanya kugeza kuri uwa kane igenekezo ya 12 Nyakanga mu bucagucagu. Thierry Bigirindavyi tumukengurukire ni nahara makuru twateguye cyo twasoza kana bashimwe amasomo ariko muradukurikira naho utaha.